iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka cane ku myihwezo iriko iratangwa n'abarundi batandukanye, cane ababarizwa mu gisata ca politike be no mu mabanga hamba y'umugambwe CNDD-FDD, bagaruka ku burwayi umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reverano Ndikuriyo afise muri ino misi nk'uko twagiye tubigaruka ko mu makuru yacu yabanje. Ni mu gihe bamwe bariko baravuga ko Reverano Ndikuriyo yoba yarahawe ishano nk'uko amasoko amwe abishikiriza, abandi bakavuga ko ryoba ari ryo ryavanywe mu gihugu ca Tanzania canke se akaba yarariherewe mu gihugu ca Tanzania ubwo yari yo mu rugendo rw'akazi nk'uko tugira tuze tubirabe. Abandi bakavuga ko ari ryahangana ridasanzwe kuko kuri uno munsi igenekerezo ya 25 uku kwezi kwa Nzeri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 n'ubundi hari hategekanijwe kuba amatora, mu gihe igikorane cari kirimwo kuba c'iminsi 3 cari kuba gisojwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose bikaba bigaruka, bamwe bakavuga bati hoba ari ugushamirana kw'impande zompi canke se harimwo ivyo kurwanira ikibanza ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uruhande rwa Perezida Nkurunziza. Ni vyinshi tuza kugarukako. Murantunge uru ruhande mvuze rwa Perezida Nkurunziza nabitwa ko bari mw'iragi rya Perezida Nkurunziza. Umwihwezo rero tugiye kubashikiriza ni umwihwezo w'umwe mu nzobere zikomeye cyane z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uyu yarabaye mu mugambwe CNDD-FDD kuva ukiri ku rugamba gushika n'uno munsi. Iyi nzobere mu butegetsi bwa CNDD-FDD ikaba imaze igihe kinini cyane ikurikirana ivya politike y'uwo mugambwe, ndetse kandi uyu akaba yaranagize uruhara rukomeye cyane mu masezerano yasinywe hagati y'umugambwe CNDD-FDD wari ukiri mw'ishamba ndetse na leta yariho ico gihe. Murano makuru kugira ngo muze kumviriza neza ibishobora kuba vyateye ubu burwayi bwa Reverano Ndikuriyo, ko hari bamwe mu CNDD-FDD bashobora kuba babiri inyuma, turaza no kubabwira kandi nanone vyinshi bitangaje ku vyabaye mu rugendo yarimwo mu gihugu ca Tanzania. Reka dutangurire uyu mwihwezo ngaha. Uti igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharikanye ntivyatworoheye, ibi biravyara akajagari. Abo bantu babiri harabura igitwara ikindi, kuko abategetsi bose bava mu mugambwe babategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe, kandi igihugu naco kikagendera ku ntumbero cyahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva rero ko n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari umwe mu barungitswe n'umugambwe kandi ko ategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Aho womengo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande naho kandi umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije. Aho uca wumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe. Inzira nziza igabanya amatati nuko umukuru w'igihugu ari wagaba umugambwe, ariko igica kiba gisigaye kurabwa neza nuko amategeko y'igihugu avyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe. Nko mu gihe kuva mu mwaka w'1992 hari hemejwe imigambwe myinshi, ivyo bintu vyari vyaravuyeho. Izo mpande zibiri rero zishamiranye jewe ntaho mpagaze, ariko birahambaye ko ubutegetsi bwo bamwituze igihugu kigatwarirwa hamwe. Gutyo niyo umukuru w'igihugu yananirwa ntaze azana ivyitwazo ngo nabandi bamunanije. Birashobora kutoroha gushikira uwo mwumvikano kubera hamaze kwinjiramwo ibindi bapfa nk'ico kwikeka ko Perezida Ndayishimiye ashaka gukumira abitwa ko ari abo kwa Nkurunziza, kuko benshi bareko ku vyabaye mu myaka ibiri heze mu mwaka w'ibihumbi 2023 bibuka Perezida Nkurunziza. Ndikuriyo yarababaye cyane ko umugambwe utahawe ikibanza kiboneka mu birori. Ngarashatse ko ibirori vyo kwibuka Nkurunziza bitunganywa mu ntara zose, ariko ibi vyose barabimwankira mu mugambwe CNDD-FDD. Niho rero we yaca atora inzira yiwe yo kubikora, aho yugurura ikibuga ciwe c'umupira w'amaguru i Makamba, ikibuga yitiriye Nkurunziza. Ndikuriyo we ngakaba afata ko Ndayishimiye ari umuntu asanzwe atari we umugambwe wo kwisunga, ndetse no mu mvugo zo yaranakunze no gushimika avuga ko abarasuye ku rugamba nk'uko babategerezwa guhabwa ijambo risumba abandi. Mu gihe bimeze gutyo rero ngo birashobora kugorana ko bumvikana neza ingene umugambwe uja munsi y'umukuru w'igihugu, ariko nivyo vyokingira ubutegetsi kwama mu ruhagarara nk'uko iyi nararibonye mu butegetsi ibivuga. Uyu nguyu kandi yagize ibintu bikomeye cyane. Uti hari umurwi wavuze
ugizwe n'abita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Uwo murwi uriho. Ndayishimiye ntibakimufata nk'umwe muri bo. Uwo murwi ukaba ugizwe ahanini n'abategetsi Perezida Nkurunziza yagenye mu bibanza bitandukanye, bamwe bakiri mu mabanga, abandi bamaze gukurwa. Kuko muribuka yuko mu makuru twagiye turabashikiriza hari urutonde Perezida Nkurunziza yari yarahaye Perezida Evariste Ndayishimiye rwa bamwe mu bagabo bakomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD bagombaga kugumana ibibanza barimwo, aho cyangwa se abandi bakaronka ibibanza bishasha, aho nka Bunyoni yagombaga kuba umukuru wa leta, Ndikuriyo agahabwa umugambwe, Gerard Ndabiraba agahabwa inama nshingamateka, Emmanuel Sinzuhagera agahabwa inama nkenguzamateka, ndetse n'abandi bari guhabwa ubushikiranganji butandukanye. Harimo kandi abarwizatunga bari baratungiye mu butegetsi bwa Nkurunziza, bamwe banashobora kuba barakuye umutahe iwe. Ariko icyo si cyo nshaka gushimika ko nshaka kuvuga cyane ku migenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Uti burya iki kibazo cyahereye mu gihe cya Hussein Rajab mu mwaka w'2005 yarashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu. Tanzania na Afurika y'Epfo bimwamirira kure. Abonye ivyo bihugu bimwankiye kandi ari vyo vyaduhetse, Rajab yumvikanye na Nkurunziza kumwe atwara igihugu, uwundi agatwara umugambwe. Rajab yabona Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama amugamburukira. Yabona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe, umukuru w'igihugu agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe. Ngaha rero bisigura ko Rajab yibona ko ari we mukuru w'igihugu vy'ukuri. Ivyo bintu vyarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya iyo batwagwa. Umushikiranganji ngo yarashobora guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagarukira mu nzira kubera cyahamagarwa n'umukuru w'umugambwe. Ivyo byose vyarangiye Rajab akuwe mu mwaka w'2007. Nkurunziza kandi ngo yatwara umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye. Kugira ngo Nkurunziza ntasosubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajab, yiyumviriye kurongora umugambwe we nyene. Hari abamuhanuye ko bitoba vyiza yiswe umukuru w'umugambwe, banatinya ko umugambwe ukoze amakosa vyoshobora gucafuza umukuru w'igihugu. Aha rero niho Nkurunziza yatora ingene atwara umugambwe bitaboneka ko ari we awutwara. Niho yashizeho inama nkuru y'inararibonye. Amategeko yavuga ko umukuru w'urwo rwego ari umugumyabanga afise amabanga yo hejuru cyane mu gihugu. Birumvikana neza ko vyari bitomowe ko urwo rwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu. Ngo burya rero urwo rwego ni narwo rutwara umugambwe. Umukuru w'umugambwe yari asigaye ajejwe ubuzima bwa misi yose bw'umugambwe. Imigenderanire rero yaragomvye gutosekara gato hagati ya Perezida Nkurunziza na Jeremy Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabayeho ukwikekwa ko rwose Jeremy nawe ashaka kwitoza mu mwaka w'2010. Icyo bikoze Nkurunziza arazi neza ko Jeremy atari kumworohereza mu mwaka w'2015. Ari nayo mpamvu yaciye atoza Pascal Nyabenda mu mwaka w'2012. Nkuko Nkurunziza navyivugiye, imigenderanire yabe na Nyabenda yagumye yifashe neza. Nyabenda kuko yaramutinya cyane. Kimwe rero mu bibazo Perezida Ndayishimiye yagize ni uko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye atarabishigikiye. Aha rero ngo General Ndayishimiye ntiyarashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Ntiyabishize hejuru ngo avyiyamirize yeruye, ariko mu bo bangana yarabivuze rwose. Ndayishimiye yavuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego, yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Ngo burya Ndayishimiye nawe ntiyari yoroshe, aho abereye perezida ico ciyumviro nico Reverano Ndikuriyo nawe yamwibukije. Aha Ndikuriyo yamubwira ati kurya wari warabivuze, ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Ndayishimiye nawe ngo yarabona ko Ndikuriyo abivuga kugira mugwanye gusa. Araboneka ko yihuta gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu nawe. Mu minyanyuro nshasha Ndayishimiye yipfuje nuko hagombaga gufutwa inama nkuru y'inararibonye hagarukanwa ikibanza cy'umukuru w'umugambwe. Aha rero yipfuza ko bice bigenda nk'uko bimeze muri Tanzania, aho umukuru w'igihugu aca abo umukuru w'umugambwe CCM canke se Chama cha Mapinduzi mu gihugu ca Tanzania. Gutyo rero akagaba igihugu akongera akagaba aho ivyumviro birongora igihugu biva. Ndikuriyo ngo yari guheza akaguma ari secrétaire général, ariko agendera ku mategeko y'umukuru w'umugambwe. Iyo minyanyuro rero nayo Ndikuriyo ntiyayishakaga nk'uko amakuru yacu abitubwira canke se inzobere mu vya politiki ya CNDD-FDD ibisigura.
Uyu akabandanya avuga ati igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharikanye ntivyatworoheye. Ibi vyaravyara akajagari. Abo bantu babiri harabura igitwara ikindi kuko abategetsi bose bava mu mugambwe bategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe kandi igihugu naco kikagendera ku ntumbero cahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ngaha rero urumva ko n'umukuru w'igihugu acitwa ko ari kumwe mu barungitswe n'umugambwe kandi kategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Aho womengo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu kandi ku rundi ruhande naho umukuru w'igihugu agatorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije. Ngaha rero harajemwo benshi baribuka igihe havugwa inyinyurana rikomeye cyane hagati ya Reverano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, aho bamwe bafata ingingo abandi nabo bagafata izindi. Ni byinshi vyagiye biravugwa kandi kuko utumvikana hagati y'abitwa ko bari mwiragi ryo kwa Nkurunziza n'abitwa ko bari ku ruhande rwo kwa Perezida Varisito Ndayishimiye, cyane cyane bagendeye ko umwe mu bari barongoye abo mwiragi rya Nkurunziza Perezida Ndayishimiye yarahejeje kumuca amanyama. Uwo nta wundi akaba ari uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Arengiyome Bunyoni, kuri ubu abarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Kuko nanone nk'uko amakuru abandanya abivuga, kugira ngo Perezida Nkurunziza yemere gutanga ubutegetsi, Perezida Nkurunziza akaba yari yapanze ibituma agumana ijambo rya nyuma ku bibazo bihambaye vy'igihugu. Abo umukuru w'igihugu nawe agakora ivyo amutumye. Intambwe ya mbere rero yari yabaye itegeko ryamugira imboneza y'amaho, rikaba kandi ryama kugumana ijambo rikomeye ku bibazo bihambaye vy'igihugu. Intambwe ya kabiri yabaye iyo kubwira Ndayishimiye amazina y'abazogena mu bibanza bihambaye vy'igihugu, harimo Bunyoni ku mutwe wa leta, Ndabirabe mu nama nshingamateka, Sinzogera mu nama nkenguzamateka na Ndikuriyo ku burongozi bw'umugambwe. Igitari kizwi kandi nuko ari we yoba ari kubandanya arongoye inama y'inararibonye z'umugambwe. Vyose ngo vyari bipanze ku buryo Perezida Ndayishimiye yoba yahabwa amategeko y'ivyo akora. Perezida Nkurunziza rero amaze gusandaba, ikarata yari ihindutse, naho ibihangange bitashose bibibona. Naho yubahirije ivyo yavuganye n'umuhisi, Perezida Varisito Ndayishimiye yagumye agerageza kwigobotora umutego bamushizemwo. Inzira ya mbere yatoye yabaye yo kugara amariba y'amafaranga ya bamwe mu bihangange, cyane cyane General Bunyoni yaboneka nk'uwo bahanganye. Aho Ndayishimiye yafashe nk'ingingo zo guhagarika amasezerano yo gucukura ubutare, guhagarika isosiyete yakora za pasiporo muri PAFE, gusubiramwo ibijanye n'ingene igitora kiza mu gihugu, kubanza guhagarika urudandazwa rw'abakenyezi mu bihugu vy'Abarabu ndetse n'ibindi. Ibi vyose rero vyari vyinjiriza amamiredi menshi cyane akarwi k'ibihangange kari gahanganye n'umukuru w'igihugu. Amajambo yose yavuzwe yo kurwanya ibiturire yafashwe nk'ayo kuburabuza ako karwi. Ikindi kandi Perezida Ndayishimiye yakoze kwabaye kwigizayo buhoro buhoro abakuranye na Nkurunziza mu biro vy'umukuru w'igihugu n'ahandi. Agitangura wamengo ntazobakomakoma, ariko yagiye arakuramwo umwe. None ubu abatari bake baragiye, Ndayishimiye yazanye abiwe. Ingaruka yavyo ni uko urunani rw'abamurwaniriza mu butegetsi narwo rwabaye runini nk'uko bivugwa. Tubibutse kandi ko iri hangana ry'umukuru w'umugambwe n'umukuru w'igihugu vyose byari rikomeye cyane, kuko tugaruka ku menyanyuro zimwe na zimwe canke se ingingo zimwe na zimwe zari kurabwa ko mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryari ryabaye ku igenekerezo ya 22/0 umwaka w'ibihumbi 2023. Bimwe mu vyipfuzwa ico gihe hari harimwo ihinyanyurwa ry'amategeko atunganya umugambwe. Amasoko y'ibanga yacu akavuga ko Perezida Ndayishimiye yarakeneye ko afutwa inama y'inararibonye maze agasubizwaho perezida w'umugambwe. Aha Varisito Ndayishimiye we yashaka ko ari we nyene acarongora umugambwe kurya kwa Perezida wa Tanzania muri Chama cha Mapinduzi. Ico rero iyo kiza gukunda Reverano Ndikuriyo yari guheza akagumana ikibanza c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe, ariko nawe agakorera munsi y'umukuru w'umugambwe. Indi mpinyanyuro amasoko yacu yavuga ko Reverano Ndikuriyo nawe atayerekwa ico gihe, harimo ivyumviro bishasha ko bageze ko nuko Ndikuriyo agumana uburongozi bw'umugambwe, ariko bagaca bandika ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe atakintu gihambaye akora atakivuganye n'umukuru w'igihugu igihe cyose umukuru w'igihugu azoba ava muri CNDD-FDD. Iyo biza kwandikwa gutyo rero niho hari ijambo rinini umukuru w'igihugu yari kuza afise mu mugambwe, ariko Perezida Ndayishimiye nawe ibi bikaza bigaragara kandi gusa n'uwuneshejwe gato mu ntumbero yari afise mu birabana n'uburongozi bw'igihugu. Iyindi ngingo yari hitezwe ico gihe, hari hitezwe
ingingo y'itorwa ry'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uwo akaba yaraje gusubirira Joseph Ntakarutimana. Aha rero niho uruhande rwose rwasa n'urufise umukandida warwo, aho uruhande rwo kwa Nkurunziza rwari rufise uwo rugomba gutanga, n'urundi narwo rugatanga uwundi. Aha haravuzwe abakandida babiri, aho hagombaga gutangwa Edouard Nduwimana ndetse na Cyriaque Nshimirimana. Aba bose icyo gihe ntivyabaye. Haritezwe ko kandi hanafatwa ingingo zijanye n'ikibanza c'abahoze bagwana muri CNDD-FDD bariko barakukuruka mu nzego z'umutekano. Ivyo ni bimwe vyari bitanguye gusohoka, ariko kandi ivyo aba CNDD-FDD benshi bakavuga ko ngo vyemera birangiye. Ivyo byose rero nta vyabaye muri iryo koraniro kaminuza gusa, ahubwo ngo inyuma yabo harabaye umwanya udasanzwe w'inama ikomeye cyane yahuje ibihangange vyo mu mugambwe CNDD-FDD, aho impande zompi rero zitemeraga ivyo urundi ruhande ruvuga. Abo kwa Ndayishimiye bakemera bimwe, n'abandi nabo bakemera ibindi. Bamwe bati uburwayi Reverend Ndikuriyo afise burashobora kuzomusigira ikintu gikomeye cyane, kuko n'ubundi ngo biragaragara yuko atipfuzwa murongo ubutegetsi bushaka kugendera ko kuri uyu munsi, kuko Reverend Ndikuriyo ari umwe mu bakomeye cyane ku mahame y'abo mwirage rya Nkurunziza, mu gihe abo kwa Ndayishimiye batamwerekwa. Bamwe bati yoba ari ishano yahawe ari mu gihugu ca Tanzania, canke se rikamuzanirwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe abandi bavuga yuko bwoba ari ubugwayi busanzwe. Hari andi makuru tukiriko turatohoza ko tugira tuze tubashikirize, gusa vyose bimuze gucikanwa niba utari wafyonda subscribe canke s'abone, ufyondeko kugira ngo uzura mu bambere bashikirwa n'ivyo dushikiriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.